Nongeye kubaramutsa ndabahani ikaze makino kiganiro cyacu no munsi turacari kwigenekerezo rya 19 kwezi kwa gatandatu uno mwaka turimo 2025 na gatanu ikaze ryinshi mu kindi kiganiro cyacu no munsi ntangoye ndamusicana abantu bose dukurikirana aho baherereye yaba bari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi muri Europe Asia America n'ahandi henshi bumve yuko tubaramukiye cyane murabizi rero nabomba ndumwe muri studio ndi kumwe na wa muntu wacu wa muntu wanyu musisanguzi kugira ngo adufashe tubashe kumenya vyinshi na cyane kubika umurongo w'urugamba no kanabwo ndamutse cyane. Urakoze cyane bwana journaliste ndakora mukije nanje nizera ko umeze neza reka nce ndamutsa abadukurikirana aho bari hose nkuko abivuze baba ari abari mu Burundi cyane nyuma y'igihugu cyacu bose bumve yuko tubaramukije kandi tunabishimira cyane gose mwana musisanguzi nkuko nabivuze mu biganiro twahejeje burya ibi biganiro vy'uno munsi guhera ku munsi w'ejo ni sweet ntiturava muri hanga kabisa birakurikirana makuru yose tubaha muri aka kanya turaza hongera dusimbere muri pinga hari bidasanzwe hari bitendo vyakoretse umusanguzi wo kudufasha kugira ngo tubashe kumenya ivyinshi tuza kwamenyera nuko turaza gusimbira no muri warikari neza na neza muri pinga M23 nayo ntiyicaye bwana musisanguzi irikirakora ibi turaza kubigarukako mu buryo bwiramvuye saho gusa turaza gusimbira no muri territoire ya MASISI neza na neza muri Nyavyondo aho bona yuko nizinyeshamba nazo zitorohereje na buke abawazarendo basanzwe bari mwibi bice nuko rero ahandi naho turaza kuhabaha mwaya makuru nizere yuko mwaduteza abiri bwana musisanguzi nongeye kuguha ikaze mwa kino kiganiro cacu. Urakoze cyane bwana journaliste kwikaze umpaye reka nanje mikaze badukurikirana cyane gose ndabasabe batora gatebe bicare kugira ngo tuganire kuri bino biriko birakoreka hano mu gihugu kibanyi cha Kongo. Yes, so imbere bwana journaliste ko twinjira mu idonido y'ikiganiro nagomba nsubire ntange reka mvuge impanuro cyane gose hariho murantunga hariho umugwi w'abantu novuga ko bagize idiri ibintu byo kuraba amanimero atari mu Burundi batoye mu groupe yacu bakabandikira basaba ubufasha kandi ugiye kuraba ubutumwa barungika umenga ni formule bafise n'ubutumwa nka bumwe aho bandikira abantu bababwira ko bafise ubugwayi runaka hari akantu bariko barakora bakeneye ko babapuya bimwe n'ibindi ibi twarabivuze mu kiganiro cyacu cejo n'ubushinyo kubisubiramwo mu byukuri umuco w'ikirundi ntabwo ariko byakagomba kugenda bariko bigirira nabi cyane banashaka gusumba twibutsanye yuko hari umugani w'ikindi uvuga ko ngo imfuvyi za kare zabujije zo hanyuma kuregwa. Yeso bivuze ngo rero bariko babitwamo nabi cyane gose nibahagarike ibyo bintu ntabwo bibereye ntabwo ari byiza na gato usibye ko nabo ubwabo bibacafuza hari n'igihe natwe bashaka kutwumvira nabi yuko umenga twashoboye kwiganiza abantu hamwe kugira ngo tubateshe tubateshe n'umwanya rero turabasaba tubiyamiriza abo bantu bahagarike ivyo bintu ariko barakora ntabwo bibaha agaciro cyane gose bwana musisanguzi cyo norenza ko kwivyo uvuze ku muntu c'est vrai hari abantu usanga bafite ibibazo bigiye bitandukanye kandi babana keneye n'umufasha ariko kuwo wabishaka nuko igihe abitubwiye twebwe akadutuma byogira ingufu cyane kuruta uko ari wavyikoreye twobasaba rero yuko ari ofisi kibazo icankiri ya muri groupe turabiza bofasha bariyo kandi bafise n'ivyo bofashisha nuko rero botwegera nk'abadmin ba groupe bakatubwira ati dufise kibazo iki ihama tukabafasha kuransa message nico norenzako nuko bwana musisanguzi naye navuze yuko ku mirongo y'urugamba bidasanzwe nkundiye twanze duhere nganyene muri panzi twaye tuvuye mu kanya gato. Urakoze cyane bwana journaliste muri panzi nuko twabivuze mu kiganiro niko byaciye bigenda mu kiganiro gize twavuze tuti none biragenda gute ko ibitaro bya panzi bisanzwe ubu birimo inkomere nyinshi zinyeshamba za M23 abawazarendo nabo bakaba bahashitse biragenda gute so nkuko twabivuze bwana journaliste muri kano kanya tuko turavugana nyene nuko izinyeshamba za M23 na RDF batanguye gukura inkomere zabo zari hano mu bitaro byo muri Panzi bazimurira mu bindi bitaro bitandukanye byo hagati mu gisagara
ca Bukavu abandi babatwara mu gihugu cy'u Rwanda kuko bamaze kubona yuko abawazarendo panzi bayigezemwo kandi umwanya n'umwanya bashobora kwatsa umuriro. Yes, bashobora kwatsa umuriro bakaza kubagirira nabi, bakaza kugira nabi zino nkomere zabo narijya ari zakomerekeye ku rugamba zisanzwe ziko zirahangana bazito kuzisonga. Yes, bakabasonga. So rero muri panzi ayo niyo makuru ahari. M23 bamaze gusha coba babonye yuko panzi batakifise. Yes, babonye ko batakifise kabisa. Batanguye gukwimura cyangwa se gukura inkomere zabo muri hopitali ya panzi bazitwara mu bindi bitaro bitandukanye. Tukiri hano nyine bona journaliste hafi ya panzi ni kuvuga hano muri Nyantende hariko haragaragara amafoto atandukanye y'ibiziga bya fotoro mu mashamba aho abene gihugu bariko baja mu mashamba gukora ibikorwa byabo bagaca bakangwa nuko bariko barahasanga ibiziga byinshi bitanyatanye kandi by'izinyeshamba za M23. Ibi bikaba bivugwa yuko ari abaguye mu bitero aho bariko barahangana ku munsi w'ejo n'abawazarendo. Tubibutse kandi yuko ejo igihe imigwano yari yakaze cyane gose babuze ayo bacira nayo bamira, ndavuga zino nyeshamba za M23 bahise bakura impuzu za gisirikare kugira ngo bikunde bashobore kuba abasivile biruke mu bandi. Mugabo no mamenyesha ko amahigwe ntabwo yababanye menshi kubera yuko benshi bo muri Nyantende na Nyangezi abene igihugu baho barazinanye. Rero abene igihugu nibo bagenda batunga gatoki ati ujya murabe neza usanga ari umuroberi canke uriya. Nuko rero zino nyeshamba zagiye ziragwa mu maboko y'abawazarendo zari zizingo zakuye umwambaro wa gisirikare ngo zirashoboye guhunga zirayanyaze cyane gose. Mbona musesanguzi umundiye dusimbire muri Masisi twaye tunamaze n'igihe kinini tutavuga ko by the way haba ibikomeye novuga yuko zino nyeshamba arizo zagavye ibitero ahasanzwe hari birindiro vya M23. Bashobora kutubwira ivyashoboye kononekarira ni operation ndetse nuko yagenze muri rusange. Bwana journaliste muri Masisi neza na neza hano muri Panzi hariho ibintu oya si muri Panzi sorry muri Pinga oya si muri Pinga no muri Nyavyondo natiranije Masisi na Warikare. So reka ntangire kwanza mvuga iyi nkuru yo muri Pinga muri Warikare. Hano hari ikintu ndahibukira kenshi cyane gose. Aha muri Pinga nanje hari ikintu kimwe ndahibukira hingeje mvuge uravuga iki wawe. Aha muri Pinga niko gace ka mbere FRDC yarungitsemwo ingabo nka FRDC. No kuvuga niho twovuga General Pacifique Masunzu ariko aripimira yuko ari umugenerale koko. Na gace karungitswemwo abasirikare bari bavuye muri formation barungitswe na Kinshasa. Naho nyine mukuza muri kano gace byari biturutse kukuntu izinyeshamba za M23 na RDF bari baje gufata iyi Pinga. Nukuvuga ndibuka ko baje mu modoka 11 bacha depoza mu buce butandukanye. Yes, butandukanye. Rero magingo baje niho Pacifique Masunzu abicishije ku muvugizi wa FRDC uyu General Sylvain Bomosa Ekenge bavuga ko M23 bagomba bapinge barabe imbwa n'umugabo. So ibi rero ni iyo numvise Pinga directement ncambona iyi scène nibutse kandi abadukurikana yuko iyi Pinga na gace kari très stratégique kari commercial kandi gafise n'ahantu n'ibirombe bacukuramwo amabuye y'agaciro cyane cyane agwiriyemwo izahabu. So niyo mpamvu rero bona journaliste izinyeshamba za M23 kano gace ntabwo zishobora kutagahamira kabisa. Bakomeza gukora iyo bwaba kugira ngo kano gace bakibike ko nako gace kavamo amavuta y'amamesa menshi cyane gusumba. Hariho n'ihinguriro ijyayo. So ngira abadukurikiranye rero yuko uyu munsi mu gatondo aba M23 tubite yuko
bari bashatse kujijisha aba FRDC kuko haraheze kiringo c'indwi zitatu bamaze kuja mu buce bukikuje kano gace ka Pinga kugira ngo bakigarurire mugabo iyi ni incuro igira kandi gatatu bagerageje kuharasa barabe yuko birukana FRDC mugabo ntabwo biriko birabakundira uyu munsi ro kandi bagarutse bagerageje kabisa baraza baratanguza imigwano ikomeye amakuru dufise nuko batanguje amasysteme yabo yo kurasa yo gutera ibiturika bari kure cyane baratera kabisa ibiturika biremereye mu nyuma baza kwegera barabe yuko aba FRDC boba bataye birindiro mugabo ntibyaje kuborohera bona journaliste ntibyaboroheye na gato kuko kangoshize yamvugo yiwacu babameshe babarashe kabisa izinyeshamba za M23 zirasubira inyuma zishwiragira nukuvuga n'inzira yabazanye bayitaye ntayo bari bibuka bivuze ngo rero bona journaliste biriko birabonekana yuko zino nyeshamba za M23 zisigaye zimeze nkaho zitagira commandement akubera yuko uravye ibiriko biraba muri Sud Kivu ndabona ko byatandukiriye kandi no muri Nord Kivu cyane gose usibye gusa ko muri Nord Kivu izi nyeshamba zicina nata zikagaba udutero mugabo hano muri Sud ho nifunga kinywa bariko barakwitirwa mu igunira kabisa ntiworaba cyane gose bwana musanguza asante sana kwa makuru duhaye ariko imbere ko turangiza igano cyacu dukunde dusimbire muri Masisi nubwo ari wahasimbye neza na neza muri Nyavyondo. Yes, Nyavyondo nagace nako nyene kamazi kugwamwo abasirikare batari bake bwana journalist sinzi kuvyibuka Kirundo. Turamaze kuhavuga inkuru zitari nke za Nyavyondo aho zino nyeshamba za M23 zari zigeze kuba zihafise hama barazirasa zirahava zirahatakaza kuri incuro kandi rero zari zashatse kuhisubiza dadashatse kuhisubiza mugabo mbugwa baba wazarendo amasi ya kera ntagiho mu rutaro ubu baramaze kubona yuko umwansi w'umuwazarendo ari umu FRDC cyane gose iki baramaze kugitabura cyane gose niyo mpamvu izinyeshamba za M23 ziriko novuga ziko ziragonga kugikuta ziraburaguzwa yes aba wazarendo muri Nord Kivu nabo nyene ubu baramaze kuronka ubufasha bwa FDNB aha twibutse badukurikiranye yuko muri Warikare ariho hasanzwe hari centre de formation aba FDNB bariko baramenyerezamwo aba wazarendo cyane gose bivuze iki rero iki ni kintu cerekana yuko aba wazarendo ubu baza bamaze gufata umuco w'abasirikare b'u Burundi cyane gose kenshi iyo turiko turavuga mu operation yakozwe n'aba wazarendo hari abantu batavyemera bona musango yes gende muri ama commentaire ngo ni mutubeshe ntacyo turaza babikoze so kumbure abarundi barashaka kuba bafashije abawazarendo muri zo operation mugabo twebwe tubyita ko ari abawazarendo kuko niyo makuru tuba twakuye ku rubuga rw'intambara so hano muri Nyavyondo rero aba M23 nako na RDF naho nyene baje bishongora ngo baje kugaba ibitero ku birindiro by'abawazarendo barabe ko Nyavyondo nawe nyene bayisubirana mugabo amahirwe ntiyabahiriye bwana journaliste amakuru mfise na yuko abawazarendo bavise ngo bari baje babagemuye ibitwaro cyane gose imwoho bagiye batwaye bazisigiye abawazarendo usibye ko n'igitigiri c'ingabo za M23 zazagirwa bitero ntabwo zose zasubiye inyuma usibye ko hariho abiripotinze kuba wazarendo nukuvuga bamanitse ibigwanisho hariho nabahaguye hariho abahapfiriye hariho nabandi bahakomerekeye igitigiri kitagira uko kingana so ibiro ni ibintu bona journaliste abasesanguzi bamwe nabandi bariko berekana yuko izinyeshamba za M23 hariho ikintu zibuze hari bitagenda neza yes hariho ibitagenda neza ari inguvu zitakiro tugitanga ino migwano igitangura twe twahora tuvuga tuti iyi ntambara uko bariko barayigwana ntitwibaza yuko izobahira akubera yuko bagwanisha amafaranga cyane ubu amafaranga yabo araribwa mugabo nta vyamwa byayo baronka abawaza barayajya kabisa abawaza saba FRDC umwazarendo umuhaye igituri arakijya mugabo ico umurondera kunacuroka c'est ça acha kumaramaza niyo mpamvu rero iyi M23 iriko iragaragaza intege nke cyane ku rugero rwo hejuru ndetse runatiye n'ubwoba ariko kandi tunibutse n'abadukurikirana yuko
burya iyo ekipe yatsinzwe n'abafana barashagwa cyane gose rero bakubitiye muri Sud Kivu muri Nord Kivu nibo baragushagwa kuja kuri Fro rero ufise ibimaramare niki nako nakandi kaga uburi kuri kwegera so muri make bona journaliste izinyeshamba za M23 reka turindira turabe ivyazo nakunze kubivuga ati nimba ata wundi mukenyuro bibikiye bariko barakorerako nibamanike bareke gushora kuri songo izino ngabo zabo kandi bamanitse kumbure igitigiri c'abariko barapfa cogabanuka cyane canke naho biropriye basubire baje bava nubwo Kagame yabarahiriye yuko gutsindwa bitabamwo batume bigira mu makongo mu mashamba canke baje mu makambi y'impunzi za Uganda na Kenya n'ahandi kuko benshi niyo baje bava so nibaza yuko hano tutari buhatebe reka tubwire badukwikana yuko turacanye ku mirongo rugamba cyane gose turaje tubabwire no mu kanya situation zo mu gihugu muri Uvira mu gisagara ca Uvira uno musi ngo twavyirengeje ariko yo hari kidasanzwe ndazi yuko aba yatubwiye vyishike Uvira ameze neza cyane urana kidasanzwe kabisa kandi namushimiye cyane rero bona musisangutse kurana makuru meze ushoboye kudushikiriza urakoze cyane nawe bona journaliste kadushimiye abadukurikiranye haracari kare turashobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma asante cyane kanaje niki abantu abadukurikiranye nizere yuko bakomeza kugubwa neza turacari kuri BM4+ tuzaguma tubangene situation zifasha mu bice bigiye bitandukanye ndavuga hamusereko bw'igihugu ca Kongo bye bye